urahuye na Yezu zimushire mu kazi ni Yezu muhuriye ngaha mu gisagara ukibyuka mu gatondo wari uzi yuko uzatoka amafaranga ashobora kugenda ariko rero ndashimira Imana kuko niwe ntacyo nari niteze nari nsabye 5,000 mukabona amafaranga nkaya yose kumva nezerewe ko nkaca nikenura kuko nari nkeneye bibiri kuri Imana iraheza mbega usanzwe ubahewe mbino nyene Nyamugari usanzwe wubatse usanzwe urafise abana cyane ndi nk'abana bese twebwe tuzi kugere ntiducagura we ntaho tukuzi shimira umuntu ari muri Amerika ashobora gukora ikiganiro nk'iki ashobora gufasha abantu ataravye nkunzi ataravye ngurya n'urya amuga agafasha umuntu wari we wese yitwa KP1 ndashimiye KP1 ashobora kuza nyene arafasha bene gihugu kugira ngo bashobore nyene gutera imbere kuri nakomeza umurimo ariko kugira ngo n'udashoboye kubyitaho ibi bintu ashobore kuzobijamo abibandanye kandi abinezerewe kugira hari yuba ayo mahera mvuye aronse baro yakeneye cyane n'ahatangizwa kugazitwara yarose nari ndayakeneye kuko hari ivyo nari nashaka basi nyene gukora ariko ntabona aho nobikuye nariko ndumva kuzoja nja kugurana nk'akantu wumva wo akantu ucukora ubunyene ko barakana aya mafaranga nshanja kuyaranguza utundi duhuze kugira ngo ndabe ko dusubira tukanzanira iyindi nyungu nyene iri hejuru kugira nshobore kuguma nyene navansa nanje nzogere mpeye imbere nzoza ndikenura mu vyo nkeneye no kandi murakoze reka rero dushimire mwebwe mwadukurikiranye novuga ati iki ni cya kiganiro imbuto itewe n'iyimera no munsi bari twagendeye ku isoko bari twaje gufasha twabonye n'umuntu afise uduhuzu dukeyi kumbure turavuga ati reka tutumushorere hanyuma twongere tumwongerereze rero kubw'ibyo ni urukundo twama twivuga urukundo abarundi tugira urukundo abarundi dukundane uri kose ukomeze kose
ugire umutima wo gukora no gufasha byose impembo y'umuco. Reka dushimire mwebwe mwadukurikiranye twongera dushimira n'umuhoye atwaye ikiganiro no kuvuga ngo mwaraheza kiwe Imana ibakumisha na gutaha. Sawa rero.